Kunzi ba Kodi Empire abakunzi ba B-Info mu nkunde ndabaramutse ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro cacu cuno musi nko bisanzwe ndibaza twongiye ko umutumire ari speciale twicaranye ngaha kuri kamera zanyu muri ko muraraba ndibaza ntagomba kubidondora kuko mumaranye imyaka myinshi na impamvu iyo mvuze ngo ndamubwiye ati abidondore nawe ndamugoye cyane ariko kubaramutsa umugenzi w'ikirundi rero basabiye rero abaha arabamutse kamwiroshe kamwaramutse yivanye n'amasamuza kuba muri kumura dukukirana so amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bwe mwese ndizira ko mukomeje kugira ibihe byiza abakunzi ba Kodi Empire namwe bwe bakunzi ba B-Info aho mberereye hose turababwira Kodi Empire kari umwana wa BF kabisa yeah so ndibaza amaze kubona ko twahimbiye miriye na cyane cyane turacibereye capitale politique kwa Nerinati niho twicaye kabisa ni no mu masaha mubona neza yuko mugandibaza bona amasaha kuze na masaha kuze mugabo twavuze ati inkuru reka turare tuyibahaye na cyane cyane nayo mpamvu no muntu aza kuraba ino nkuru ntayimari aza kubahombye cyane ndabibasezeranye aza kubahombye kuko ni inkuru ikubemwe ibintu bihambaye cyane gose ego nuko ariko ku rundi ruhande twe turanaryohewe amahoro ari karatsinda mu gihugu ca Kongo kandi ico twaharaniye kuva tugitangura runo rugamba ari navyo vyatumye tuvuga ati reka tuvuge kuri kubera ko abari kukuvuga bari bakunyegeje none uribuka ko twe twatanguye gukora ku bwa Kongo numva ndavuga ku bya geopolitique twatanguye gushikiza amakuru ya geopolitique dushinge ku bwaziye ntambazi ko muri Kongo kubera bene wacu abanyarwanda bo baziganisha berekana ko ziya ntambara ziriko ziza mu Burundi kandi haro n'abarundi babivuga exactement none wawe nyingene uruhigi gwahindukiye warahinduka mbe urati kiya gihe ubwo abarundi bari bafise bwinshi cyane no musi tuvyumvira we ndazi ntavyo wibu twe tuvuye ko ikigano kuri Hoplande kuri Kenze Mukamenge so tubona video y'abanyarwanda baburiye indero Sonic Silence tavuga ati abantu cyo nico kabisa kubera icyo umuntu wacu tutokoresha nuko kwari kubabwira just ko byatanga ubundi twe twibire muri entertainment biza bimeze neza ariko reka tubaye ikaze muri kino kiganiro ivyo tugiye kuyaga sibindi muri kino kiganiro turaza kwibanda ku kiganiro cyangwa ku ijambo ryavuzwe na ambasaderi wo Burundi mu gihugu cy'Ububiligi ambasaderi Tirasi Nahiraja aho yasobanuye kubijanye mbere no vuga ko yavuze ibitwa dusanzwe tuvuga kubijanye n'umutekano mu gihugu cy'u Rwanda iboneka neza yuko tifashe neza ubu tuvugana twarababwiye ko Rwanda umwanya n'umwanya ibintu bishobora guhinduka bakarutera twaratanze ubuce bugiye butandukanye RDF yamaze kugota kubera ko bazi neza yuko harimo aduye wewe urakunda kuvuga nyamba uje ni karasanya ya muzarendo karasanyi ka Myasiro ya wumvise ivyo kandi yagiye mu Rwanda nta mahoro ajanye arajanye amahoro kabisa abagiye mu bihe abagiye karasanyi ka Myasiro yagiye mu Rwanda suba ngo batwaye intambara ahubwo abagiye kurondera amahoro mugabo biciye mu nzira z'intambara karasanyi arondera amahoro mu buryo bubi none ko tumuza rumurashi karasanyi n'umuzarendo w'umurashi kandi none umuzarendo yafashe umuheto bigenze gute kugwanira usugire bw'igihugu ciwe voilà nivyo rero umuzarendo agwanira ubwigenge bw'igihugu ciwe no kuvuga inkoho y'umuzarendo mu bisanzwe irasa amahoro bajye rero bapfa babarashe barasishije amahoro so nta ntambara itagira ibitambo sibyo twebwe nimba uyu munsi dushobora kwicara saa 3 y'ijoro saa 4 y'ijoro nko ngaha kuri Capital Garden tutaza kurara bamwe bataha mu Magarama abandi bakajya Bisindu abandi bakaguma ngaho mu CCU aho mu Ishatanya urumva na mahoro kandi aya mahoro yavuye mu maraso y'abana b'igihugu bitanze nibi rero bakarasanyi ka Myasiro barimwo nibi ba General ya Kutumba barimwo hagomba kuba nyene bimaze mugabo wumve ko bari kubaharanira amahoro biciye mu ntambara tagapfuye ntangakira niko bimeze nuko rero mwijambo no kwiko ridasanzwe no mu kiganiro cicwa Main Switch yakoreye kuri Buja TV yavuze uburyo igihugu cy'u Rwanda nubwo cyoterwa umwanya n'umwanya
atagitangaza kibirimo kubera ko nibo basomvye intambara bavyonze ibihugu bahana imbibe bonge ikindi kintu yavuze gikomeye ati kandi hari abanyarwanda bangajwe n'unani bamwe babanje kwicwa abandi baracika ku 10 barangazwa abo nabo baragomba kugaruka bwana musesanguzi iryo jambo rirakomeye kandi yavuze ati yuko u Rwanda rubungabanya amahoro mu karere akarere nako karashobora kuvuga ati gwe wa Rwanda kuva aho duhungabanije n'ikere turakeneye kugira hani kwikura agasuzuguro wowe rirya jambo deja waryakiriye gute turaza kwibanda kubagiye baratera amakomantere menshi cyane waryakiriye gute kugira ngo abadukurana nabo bumve iyo reka ndakubwira ikintu kimwe namba hari umuntu yavuze ijambo rikomeye kandi rizima c'est bel et bien ambassadeur Terence Ntahiraja ego urumva yavuze ibintu wanashaka abarundi benshi dukeneye uti gute ego bo c'est vrai n'abandi bategetsi ushobora gusanga nabicimviro nk'akijya bari bagifise mugabo kubera bo profile bon par exemple profile cyane kubera kwa kuntu abarundi turemwe mu kudashima gushikiza ibyiyumviro byacu ngira ngo usanga uzi ko abandi hari umugani w'ikintu uvuga ko n'uburyo utwe yihisha ego mugabo ambassadeur yarariseruye inyuma yaho nanye n'icubahiro hari irindi jambo rikomeye yavuze rija gusa narijya ego urumva sasa abakunzi b'amahoro twakagomba kumukomera amashi ambassadeur Terence Ntahiraja abakunzi b'amahoro uti kubera abadakunda amahoro ntibari mu nimwe kuko kumamashi kuko yarababaje abakunzi b'amahoro tugomba kumukomera amashi enda kubwira impamvu tugomba kumukomera amashi yego ijambo yavuze ngo u Rwanda rutewe nta gitangaje cuba kirimo yego kuko gwarasotoye intambara mu bindi bihugu ahubwo ikibazo gihari niki u Rwanda rutewe mbega ruzoshobora gukurikira baruteye canke rugomba gusiga imvyiro abandi urabona ko usiga imvyiro zovuga akarundi keza ico ni kintu cyumvikana urabona uyu munsi u Rwanda na bari biriya bitangaza makuru byabo biririmba ngo u Burundi bugomba gutera u Rwanda yes mu gihe deja tuzi ko hari abana b'u Rwanda bari muri Nyungwe mu gihe tuzi kandi ko hari abana b'u Rwanda bari muri Nyiragongo hari abana b'u Rwanda bari muri Uganda hari n'abamaze kwinjira mu Rwanda kandi abo bose bakeneye kubohoza u Rwanda kuko u Rwanda rutabatunga gatoki mugabo bugatunga gatoki u Burundi ko ari bwo bugomba gutera u Rwanda uzi impamvu u Rwanda rutunga gatoki u Burundi abanyarwanda bagiriza u Burundi yuko ari bo bafasha abo bana nyene wavuze bavuye mu Rwanda kugira ngo bategure ibitero byo gutera u Rwanda barabivuze iyo mvo nifashe uzi impamvu iyo mvo idafashe nifashe gute reka ndagusobanura kandi natwe tuzi yuko Red Tabari yafashwe n'u Rwanda reka ndagusobanura ko bidafashe ku Burundi iyo mvo nifashe hagitwara president Buyoya muri 96 u Rwanda rwaraje mu Burundi rwitwaje ngo ruje kurondera FDLR sivyo bo wanashaka na FDLR nterebwa nabi ico gihe bavuga ko baje kurondera intera hamwe sivyo mugabo bashitse mu Burundi izo ntera hamwe ntazo bigeze babona usibye ko basize bishe abarundi basize bagandaguye abarundi ico gihe mu mwaka yuwe 96 yes hatwara Buyoya ndavyibuka ndavyibuka cyane ndazi n'abantu bagiye bahamba abarundi mu bihugu usanga abanyarwanda baravuye mu Rwanda baza kwica abarundi cyane byumve sasa uyu munsi kumva bavuga ngo Burundi nibwo bwamenyereje abagomba gutera u Rwanda mbe bobo igihe batera u Rwanda bari bamenyerejwe nande ibyo ko batabyibaza bari kuki batanibaza ko boba bari ko baramenyerezwa na Kongo kabone ko Kongo imaze no kwerekana profile y'umuntu agomba kuba yoje imbere
abo banyarwanda bagomba kwibohoza. Ariko ngaho uransinze vraiment kuko uravye imyaka yaciye yizo ntera hamwe naho turi no munsi aba president bagiye barahaca kandi bafise imyumvire igiye itandukanye twe baratubesha bahungiye mu Rwanda nako plutôt bahungiye muri Kongo sivyo Buyoya kuko bari bacuditse yarabahaye favor ingo mu barondere mu Burundi ko muvuga ko bahari ils ont venu nta numwe babonye basigaye twica abarundi mugabo Kongo nubu siniyumvisha impamvu batibaza Kongo d'abord Kongo ça fait 30 ans bariko baragandagura abenegihugu baho sivyo iyo myaka 30 inaheze bariko biba ubutunzi kama bw'abakongomani kuki batotunga urutoki kuri Kongo yuko ari kiramenyereza kugira ngo batume Kongo ironka amahoro bagatunga urutoki ku Burundi ibi ni bimwe navuga rero kumva ko u Rwanda rushobora kuba gotegwa nta mutsi woba wishibere nta ninka yobicitsa amabere kubera ko nibo baryojeje akarere nibo batamuye intambara ngira ngo urabyibuka na James Kabari babyivugira avuga ati ntaho tugisaba abanyarwanda ntaho twosaba amazi kubera ko akarere kose harakayogoje rero tugomba gukora ibishoboka tugume ngaha sasa kumva ko rero bo barasa ahubwo batevye kubikora batevye kubikora wowe ugoje Kigali wapi kabisa voilà na Kigali noje ubutumwa mugabo urakeneye kuhaja cyane urakeneye kuja mu Buganda nubwo nojo atacopfa reka ntibakugire nk'aba Kofi n'abandi turumvise ko ugwaruka rwo mu Rwanda tugomba kwitahira DJ imyaka ibaye myinshi cyane basaziye mu buhungiro abana bavukiye mu buhungiro bafite imyaka 30 barasavye ibiganiro ntavyo bigeze babaha kandi uno munsi aba bana bagizwe genocide kandi abayikoze ara mu myaka yakore bavuye urumva neza yuko Terasi yarayivuze neza ati abantu ntibantahure ukundi kuntu navuze je navuze yuko ari abana bagomba gutaha iki iwabo baramutse bateye naho n'abanyarwanda bazoba bagizene bateye u Rwanda n'abanyarwanda bazoba bafite ibyo turi kubahurirako ariko jewe ico nica nibaza ati burya u Rwanda no musi gotegwa niyo bita FDLR canke abandi sinawamenya yuko ubundi mugwari wose ugomba gusaba gutaha abaja jari Havyarimana bafite igisirikare ntavyo nzi bakayumenya amasako bafite igisirikare ntavyo nzi kayumenya amasako bafite igisirikare ariko uko vyogenda vyakozwe n'amusisanga abotera u Rwanda bose uribaza neza ko u Rwanda ngo kwakira yuko ari abanyarwanda baruteye canke goshira imfane ku bihugu bibaye bo ni bimwe nakubwira ko deje baramaze gutunga urutoki u Burundi mugabo kandi basanzwe bazi ko Burundi ari igihugu c'abaganwa igihugu c'abami kidatera abantu b'amahoro jamais anokenka ubundi ntibutera mugabo kandi kuba batanguye gutunga urutoki ngo n'u Burundi ntibizobuza ko bategwa ibi nimwe mvuga ati burya wowe ibonye imvura igiye kugwa ukaziba amazi ngo ntuyumve ingene igwa iragwa kandi irakunyagira ugatota pe ibi rero ntibitwaze ngo n'u Burundi ugomba kubarasa hari ikintu ngomba ndakubwire Kodi n'abantu batahure ama generation turimwo si yandi yabasogo bakubwira ngo n'ujye twarihisha twebwe ubu ugomba gufata agacupa ka fresh uja kwibaraba uraba kabari gafite etaje ukaja hejuru urumva abarengana bose bakakubona cyangwa ukicara kwibarabara twebwe rero turi muri ya ma generation tumenera indakurukumu ukuri tukuvuga uko kuri mu gihe mu mitima yacu atabintu biba bitwagiriza ambassadeur ibintu yavuze biratomoye neza cyane nukuri yavuze ngo n'abana b'u Rwanda bagomba gutaha iwabo ina padi ngo n'u Burundi bugomba gutera u Rwanda nuko baca babigagamisha none umwana agomba gutaha iwabo uramubuza oya je naravuze yuko umwana agomba gutaha iwabo kubera iminyoro yose abayizi nushobora kwinjira kandi rero burya ikibazo ahantu kiri il fallait que baraba ujya mwana agomba gutaha iwabo ni kubereka agomba gutaha iwabo d'abord impamvu wibaje ni kubereka agomba gutaha iwabo ubi gutuma kwibaza ni kubereka yavuye iwabo mbeho ubaza ko yotaha iwabo agashika bibaza ko ducece ngatuze gwapi nono hazovuga ati hari ivyanje mwasi u Rwanda twarurazwe
na sogo. Iyi myaka 30 tumaze mu gahinga mwebwe mwagumye mujya ibyacu natwe turimo ni muduhe imituri yacu muduhereze nibitegura intambara andouble mu Rwanda ntibaze ngo bijya bakoze 94 byaraheze no donc ubu babona kumenga niho bikomeye babona kumenga niho bigiye gukara byakaze kuva kera ahubwo ubu nuko baronsa abantu babakurira inkoni ku gishitsi bakababwira ingene ibintu bigomba kumera atakubahisha exactement rero twego nituvugira muvumbi kumuvumba ndamukunda cyane ambassadeur cyane n'umugabo avuga ikintu ko akagihagararako akacemanga ahubwo turagaruka ko hariyo ivyo mu kanama ka Loni yavuze ku Rwanda tuzovuga ko ariko bwana Musisanguzi turavye profile ya ambassadeur Tiras Ntahiraja icariho cha president mu gihugu c'ububirigi baravuga ati neza nyamba arinza bivuga sikintu coroshe kuko nawe ntasanzwe so umuntu yoroshe bisigura neza ngo yuko yoba hari ikintu ko ndazana recommandation yoba abiziko yuko u Rwanda rugomba gutegwa eske abo bantu remeranya nabo canke ni kwa kuntu nyene bo just turetse ambassadeur none wowe nka coordinator u Rwanda rugomba gutegwa je ndabizi mukaje ndabivuze ni nk'ibyisuze mu moya oya siko biri renda kwereka ingene bimeze ego baradushize mu bwoba batwereka ko Burundi bugomba gutegwa cyane kabisa nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye general iryo jambo carajyakira risigasira neza arikorera public avuga ati oze gutera Burundi muciye Uvira it doesn't matter ntabwo natwe duca dukunda Kirundo duci nako Kigali duciye Kirundo iryo jambo ntijyatumye haba gacerere icyo jambo ryarabasubije hasi burya n'amakunga arahaguruka sivyo none uyu munsi ko bavuga ko bagomba gutera u Burundi baciye Uvira twe tuvuze ko u Rwanda rugomba gutegwa baciye muri Goma canke Bukavu canke Kamanyora ntidufise uruvugiro ruriho alors d'abord nabo nyine ubwo barivugira ko hariho aba FDLR bagomba gutera iwabo nabo baravyivugira bagomba kwitahira iwabo ko babasavye ibiganiro bakabima kandi abo responsables FDLR tukaba tuzi ko bari muri za Nyiragongo bari za Masisi bari za Goma none abo nka mu Rwanda ruzoba rwarashwe rugakugwa muri Kongo gutahukiwa mu Rwanda ntizoba byoroshe je ntawe utabizi kuba ari ambassadeur yabivuze yarabisobanuye neza intambara ku Rwanda iramota kandi ntibakomeze kwibaza ngo numunyamahanga azobagiye kuyitanguza mu Rwanda wapi n'umunyarwanda yangajwe agomba kuja guharanira uburenganzira bwiwe mu gihugu ciwe nibashire birarura rero bareke aguti mfane ku bandi ahubwo nibafate ingamba zo gutora umuti w'ikibazo bafise sino nibaguma batunga urutoki ngo ubundi ugomba kuturasa ugomba kugira iki burya nubwo Burundi bwahava bukimukira handi wosanga barashwavuze ati no Burundi kandi bwaravuye bwarimutse ni kujya kuntu umuntu yamenyerewe wagira igihe kwishuri bakakwisigamo nubwo butaduze kwishuri utagiye utatonze bakakwandika mu bavutse exactement ibyo bintu u Rwanda rwagumye rutwihishamwo mugandi baza just comment abantu baramaze gutahura ukuri ku Rwanda mburazi yuko neva kijya ku butegetsi u Rwanda rwari rwigize umugenzi wacu cyane gose none neva ntasegura imipaka arabwira ati twebwe gusabana it's okay turugura imipaka mugabo baca batangura kakageso kabo kabi ko kwica abarundi urumva neva ati na kare rero nabari yabakoze ibyo nimwe baduhaye ndugaye mukaba mukeneye ko imigendanire bandanye rero zanko zikibi nuko vyageze yaragakuru kubara Musisanguzi k'abantu bari babana ari babiri urazi kera mu guca imigani ko bayicisha mu bikoko urukwavu rw'abana n'ingona ukwavu bana n'ingona burya bikabana neza sivyo burya ingona wazikira inyamanyanga ikunda inyama ko cyane ingona ikamuvuga ati jewe
jewe nzojya hajya agakwavu numviriza inyama yako gute kumbe agakwavu kagize urubanza ingona niyo bavuga ijambo ingona igize urubanza agakwavu niko kavuga ijambo uyu munsi umwe bebe yitwa Kayume umengo bagutwa Kayume ngo rumuze burya umunsi umwe ingoni yavuga ati je guhenda ko sineneza kumviza inyama y'agakwavu ntegerezwa ewa ubu nyene ikibona kiba kirigwaje cigwajije gice gituma umugore wacu tigende umugirire gakwavu ati burya araremvye burya gakwavu karavuga ati araremvye koko tigararemvye vuta kwavu kabakare gizeni kuza kuraba mugenzi wako ingona Kayume umengo bayitwa Kayume uragwaye Kayume yaravye nyine yapfuye kuba mutekerera mu birago baje kumushingura sivyo burya gakwavu kubera akanyabwenge kagenda n'amakenga karavuga ati uyu mugenzi wanje nubwo tugendana sikamanze ndamupime burya gakwavu kahashize kavuga ati Kayume nyamba koko wapfuye ndagusavye ugorora akaguru kugira mbone ko wapfuye gwa Kayume cyarugirane rucarugorora akaguru akwavuga bati aho sishijwe mugenzi wanje twasangiye ivyishuro bibi nyambara ukuri koko wapfuye kanura ijisho rimwe ndabibone yuko wapfuye washitseyo urumva ruca ruragirane rurapfura ryagiza akavuga akavunika tukati nukuri kw'Imana niwe muntu wa mbere twabanye neza kandi n'ubu wapfuye kandi ndaza kugushingura umuryango wanze usiganda gukukirana atakibazo akavuga ati fata kaboko ukagorore rubaru bakagorora akavuga cyane bati kumbe nuko twabana ngeze nyugo burya u Rwanda niko gwamba kwigira ku barundi voilà mugaba barundi baca bagirane baca babona kure barinda ivyo bintu bitaririgabira voilà nuko rero uwo niwo mubano u Rwanda gwashaka ku Burundi Burundi gwashaka kutugira erega u Rwanda kuva kera nta mubano mwiza namba gwigeze rugira ku Burundi kandi kibabaje ntacuti nuko ugiye kubiraba hagati y'Uburundi n'u Rwanda u Rwanda niwo gwa beneficia cyane ku Burundi vraiment u Rwanda nigo gwaronka inyungu cyane ku Burundi enda bikwereke abaguze tunga abanyarwanda banyuruza ubutare bw'Uburundi of course yeah bakavyitira u Rwanda ikawa y'u Burundi nuko ko u Rwanda rurayitirira cindi bazimikike nane nkabari basigaye bari aha nayo yari yabo bavuga ko ari yabo barafise imikeke ninga kujya kwa Kenya Kenya idandaza burya butare bwitwa Tanzanite urumva niza habuze bareka muri Tanzania honyene kwisi nzima mugabo Kenya ngacivuga ngo nibwimba bunitire kuzina rya Tanzania mu makungu baka presenta Kenya kari kandi bwitirwa Tanzania niko n'u Rwanda rero gwatora amakafe y'u Burundi donc gwatora atani bitijana icayi c'uburundi nivyo bya bindi rero umuntu umweretse umutima mwiza cyangwa umuhaye lift acavuga ati nshaka umpe navura ni hatari no tubana ikigende cyacu bwana usesanguzi twabonye abarundi benshi bagiye barakora amakomantere kubijanye n'ivyo Terasi na Iraja ambassadeur yavuze uyashikirije hari bavuze ati nyamba uno munsi Terasi na Iraja yavuze yuko hari abanyarwanda bangajwe we yavuze ko bangajwe yongera baricwa hagiye abacitse ku icumu niko yabivuze rero hari abantu bakavuga ati nyamba uno munsi Terasi na Iraja ariko aravuga neza yuko hari abanyarwanda bangajwe bagomba gutaha ndabere tabarira ta bikada kubwira ikintu kimwe none bya tabara na FDL nta niyo bihuriye nta na hamwe ça n'a rien à voir ariko bose ni impunzi zavuye ça n'a rien à voir au pouvoir te démontrer je vais te montrer sivyo mu bisanzwe leta y'u Burundi mu mbano nkoshi imvugo yakagombye kuba yarafashe mu mugongo bajya abanyarwanda bacitse ku icumu bagahunga Kagame yanguruka Kagame ko yavuze ngo ndababazwa nabariya baducitse ngo twakagomba kuba twabamaze bose ngo twakagomba kubamariramwe umujinya urumva bariya abantu rero leta y'u Burundi yakagombye kuba yarabafashije kubera ko nababanyi
sibyo nababanyi ku mubanyi iyo ibintu bitameze neza mwari mubanye neza ugomba kuja ku intervena ari abumvikana ukabumvikanisha ari babandi ubona ko nabo badashaka kumvikana ukaraba ujyagagaza ukamucunyisha kugira ngo aringe nahuza n'ubundi iki rero ndavuga ati leta y'u Burundi yakagombye kuba yarafashije bajya abanyarwanda no hapana aba FDLR bajya abanyarwanda bacitse ku icumi iyo uzo bitwa FDLR no mu intera haba nawe nturi mu FDLR jewe dukoresha izi mvugo bakoresha abanyarwanda bararitubatsinza mu ga FDLR no urumva hari ukuntu umuntu wese wo mu bwoko bw'ababantu bamwita mu FDLR hari ukuntu umukunzi wese w'amahoro bamwita mu FDLR exactement je rose ndiko mvuga muri vrai sens abanyarwanda bose kuko urumva abo bavuga ngo aba FDLR ngo nabahutu none Robert Sumututsi ego ari mu Rwanda ntiyahunze ujya majoro Robert yarahunze inkotanye Kayumba Nyamwasa si inkotanyi ntiyahunze inkotanyi yarahunze aba ba Dr Rudasingwa aba bamusonera Jonathan bari hariya sabatutse aba bose bajya bishwe ba Kizito bose je mvuga nti rero tutitaye mu bwoko bwabo leta y'u Burundi yakagombye kuba yarabafashije bagatahuka kuko barababanyi beza nimba bajya bari mu buhungiro sivyo abatavuga muri FPR inkotanyi kuba bari mu buhungiro ni facto biha inguvu FPR inkotanyi kuguma destabiliza akarere sinzi kubitahura iyaba aba banyarwanda bari mu buhungiro batari bari mu buhungiro bari mu gihugu bari mu bikorwa bya leta ntabwo akagwe ka FPR inkotanyi kari kurema Red Tabara ngo bikunde urumva kuko bajya ntihari kuvyemera bavuga bati hari kuba bavyanga hari kuba opposition voilà donc bajya kuvuga bati nta kuntu dushobora gucumbikira abantu bagomba kugira nabi umubanyi wacu ntigikunda sasa niyo mpamvu mvuga nti leta yacu yakagombye kuba yarafashije bajya basubira iwabo bubaka igihugu cabo aho bitandukaniye nabo Red Tabara abarundi zijya mpunzi zo muri 94 mu Rwanda icaha zakoze niciye kako jisha abatutsi abi nibo bariko bica bakizito nibo bariko bica uyu bazi kuca nini Karasira nibo bishe Karasira wapi none babahura ubusa bajya babahamishije icaha ca genocide umugabo siyo bayikoze abayikoze bariko bavyivugira ubu baravuga ko indege yarashwe na Kagame sivyo niwe bateguye uriya mugambi baraheza bawushira mu ngiro baraheza banica n'abatutsi kugira ngo bagwize igitigiri byitwe ko habaye genocide bace bayegeka kuri bajya ntibazopfe batahutse bazopfe bangara atagihugu na kimwe kibahereza icumbi mugabo baritabara byagenze gute bagambaniye leta aho kwicara ngo ubutungane bukore barahunga urumva barahunga bajya bagomba kugaruka ubutungane bubakurikirane kuko kiya kibi kidahanywe cozoranda gatana hanze ubundi Red Tabara twovuga ko yahunze muri profile yi ko batavuga rumwe na leta kandi si umugambwe Red Tabara ndakubwira imigwi igize abantu bari muri Red Tabara sivyo muri Red Tabara hariho abantu bakoze ibyaha by'ukuri bigaragara kandi bakurikiranwa n'ubutungane hariho ubundi mugwi w'abantu bikanze bakoze ikibi bakoze ibyaha mugabo ibyo byaha bakoze ntivyamenyekana baca bikenga bati kumbure birashobora kumenyekana tugafatwa aba nabo barahunga kubera biketse hariho n'abandi atana kimwe biyagiriza bavuga bati twebwe kubera bakana kabagiye kumbure barashobora kugira réussite bikamera nka kujya kwa CNDD-FDD bagarutse bakaronka intebe nziza reka natwe tugende tubashigikire cyane iyo niyo migwi irimwo abantu bari muri Tabara ariko tureke n'ivyo abatabazi hariho n'undi mugwi w'abantu
bakoze ibyaha atari bya politike nk'abasuma abagiye abivye ugasanga nk'uwishe umuntu amuhe ikintu runaka injyane z'amatongo n'ikitusa naci yagenda mbwa akavuga ati ko ngize amahirwe nkabona mbonye abandi bene wacu bambenzuku reka niyunge nabakumbure nibagira amahirwe bagatsinda ubwo nzuza ndumwere iyo niyo mibyo abantu bagize Reditabara bitandukanye n'impunzi z'abanyarwanda aba rero uko byogenda kose ubutungane buzotegerezwa kubakurikirana intahe ibakute mu gahanga exactement yo kubw'ivyo ambassadeur turacavuga ku mapoema toma ambassadeur yagiye aravuga ko yaravuze ati bivanye reka ndabasomere ijambo sinogita akajambo kubera ni ijambo ryavugishije abantu benshi riri mu majambo make cyane mu ndome zike ariko ryaragize feedback ndende ambassadeur yagize ati uravye intureka n'akajagari aha mu karere gategwa n'igihugu cy'u Rwanda aha u Rwanda rwahonyanza amategeko mpuzamakungu agenga imbibe ubwigenge bw'ibihugu ico bita souveraineté nationale kumva ko u Rwanda rwotegwa n'abagomba kwiyemeza umubano mu karere hari igitangaza coba kirimo aha camvuga yavuze ku bijanye n'umubano w'ibihugu yavuze u Rwanda rwayogoje akarere rwabujije amahoro akarere mu gihe u Rwanda rwotegwa hari igitangaza coba kirimo abandi bariko baravuga yuko bacavuga ati none u Burundi koko ambassadeur yayivuze kubera ko u Rwanda mu bihugu biruyogoje Burundi burimo bivuze na ambassadeur y'u Burundi u Burundi umugambi wo buhari wo gutera igihugu cy'u Rwanda bo sinzi kuvyibuka Tshisekedi kweza ko ngavuga ngo Mondre Skari Mush ndarasa Kigali nibereye Goma irya jambo ryaravugisha abanyarwanda nk'uko bari kubavuga kujambo ambassadeur avuze ni kwera mu Burundi peut-être iryo jambo ntivyigeze bivuga sivyo bivuze ngo baronse inkorerezi urumva dabo urazi ko ubwo abanyarwanda bagwaye Burundi twamemti sesa baragwaye Burundi ahubwo gusa ikindi kintu gihambaye ngiye kuvuga n'igiki mbe ndunga umukono kujyo jambo ambassadeur yavuze nukuri u Rwanda gotegwa ndabisubiremwo nta gitangaje cyo bakirimo kandi nubwo gotegwa nabo nyine ubwabo byo bagora gutahura umuntu yabateye byo bagora kubera ko bafite abo bikeka no Kongo none ntiyavuze ko yarasa u Rwanda mugabo yo ntibayishira ko pressure kubera ko teshira ko pressure kandi wanashaka amahirwe menshi biragaragaza ko Kongo dufate ko by'abazendo bavuga tegerezwa abazendo bavuga bati kandi bajya nta komandoma bagira barayiye u Rwanda rwaratwivye ubutunzi kama bwacu wajana i Kigali rwaratwivye inka zacu rwaratwivye donc ibintu biri palpable rero tugomba kubirukana iwacu duce tubaherekeza niwabo gutora ibyo batwivye aba n'abazarondo bavyivugiye sivyo aha rero n'abazarondo bogenda gutora ibyo bibwe bazovuga ngo n'abarundi uzima bazibakara abarundi impamvu bazibakara abarundi ni ya ideology ibarimo bafite ideology yuko umuhutu wese yanka u Rwanda burya bakubwira ko abazarenda abarundi ubundi abanyarwanda abazarenda bita abarundi kubera ndakubesha abazarenda muri Sud Kivu n'abarundi abo muri Nord Kivu n'aba FDLR niko babita sasa bavuze ko ari uburundi bwabikotse nta gitangaje cyo bakirimo namba mugabo nta nuwo byotera impungenge kubera ko ibiri ko birakorekera hano mu karere wumve ngo ntibikiri bimwe byo muri ya myaka ya 90 byabera hiyo mu gifuri ubu byose babirazarani biba biri ngaho avec le monde digital turimo biba biri ngaho rero ntibaje ngaho ngo iyi sujet ambassadeur bayigire nini mugabo reka bayigire nini kubuzima bayigira nini ntibakeneye ko abanyarwanda bamenya ko bagomba gutegwa ntabyo bakeneye deuxième mema bagomba gukura imitima y'abanyarwanda kubiri ko birababako muri Kongo za Rubaya za Rumangabo
za Minembwe mbe warutse ko no muze barashe umunsi Kavumu na Karehe je amakuru ya Karehe niyo narose drone zakoze igikorwa Kavumu na Karehe urumva ibi byose rero ntibakenera baca bizanisha utundi tuntu voilà uzoza mva bakubwira ngo nakasambaye naka ngo ribe yamuhamagaye ngo pasiteri ngo na pasiteri kazi ngo byagenze uko ayo siyo makuru abanyarwanda bagomba kumenya niba babwiza ukuri nimba ambasaderi w'u Burundi yavuze ko u Rwanda rutewe atagitangaza cyo bakirimo tahura impamvu yavuze ko atagitangaza none James Kabarebe ntiyavuze ko bayegoje n'ubundi ko batagomba kuvyemera ingwani bano ntafise rero baranka umuntu ababwira ukuri ingwani inakomeye bari mu mugwi w'abantu bazi ko badashobora gutsindwa urumva barabashutse bari mu mugwi w'abantu bazi ko badashobora kuneshwa kandi bene abo bantu rero bapfa kare nabihevye urumva bapfa nabi cyane n'abateroriste kuko urumva aguma avuga ati reka ntwareyo Rwasa nyuma ya Rwasa ntwareyo Nyandwi wareka ndungiko na Minani na Nyabenda najeyo oya basi na Budisi najeyo basi karenze kuko abaziko ataneshwa abiyo bose kabaherezayo agasigara ari toto moya nawe agaca yishira muri aside nuko harakantu uvuze ati uno munsi nyamba u Rwanda ariko ruradwa ko iryo jambo rya ambassadeur hari ikintu bariko barahisha abanyarwanda badashaka u Rwanda rumenya bagnyarwanda mudukurikirana abana banyu bahereye muri Kongo baheze vraiment uko nukuri kandi rero ibiti bibabwiye ntihabemo kandi kantu kagwamo imitima yanyu muzogwamo muvuga ati turabizi biriko biraba mugabane wacu batamwa kandi kantu ni just kugira ngo babibagize je ubu ndabasaba ko bakurikirana cyane umunyarwanda witwa Mwanandake mumukurikirane vraiment amazi misekera avuga ukuri barashobora avuga ati rwose drone zaturashe bafande bapfuye bahara arabivuga pe twebwe iby'iwacu ubu ntimubyemera ziko mutanabyemera mwemere basi ibyo Mwanandake yavuze Mwanandake uwo bazi neza ko yakoranye n'inyeshamba kuri front line u Rwanda kubera ko rufise ibintu byinshi ashobora ati n'ivya Mwanandake bakavyanga birabasha bakamwitinira birabasha rero none tubigire gute none banka ukuri kose ukuri kwacu bakwanga nuko bakwanga nta kundi gihari gusa uti inkoko ntutico yabitse inkoko yamaze kubika uyikere uyibaguka yijya ukareka ico yabitse iba yamaze kukibika mwabantu mwe mu Rwanda ibintu siwa neza cekera imizigo nimwumve ngo bariko bakubitwa muri Kongo mumenye ko bazobaherekeza zirisha mitumba zirabiriye mihana na cyane cyane bivuga buri nuko bwana usesangozi tukiri ngahanye turangiza ikigano cacu uno munsi twovyita yuko ari ukuvuga ukuri kwa cyane cyanke ari ugwanko ambassadeur Tirasi na Iraji ya Rwanda duhereye ku majambo yashikirije mu gihe mu kanama Karoni yaba ntiyenze bariko barashikiriza ibibazo byo mu bikorera yera mu rusiriko bwa Kongo aho mbere ariwe twabonye agaragara asabira ibihano igihugu cy'u Rwanda kandi tuzatubona bamaze kubishira mu ngiro tuvuye ko ari ugwanka banka canke avuga ati Jesse bakundika mu jambo kwirinda kuvuga mwihanura mutihanura naho ariko mbabarire ujya imbwa uyiravye ukabwira ati wambwawe ubu yitutse wapi kandi ari imbwa niyo mpamvu twunze kuvuga ngo tuze imbwa tukihamagara mu izina sivyo ambassadeur muri kajya kanama kaone sivyo imbere yo gusabira ibihano Rwanda yerekanye amakosa u Rwanda rwakoze sivyo hazi ko yahereye muri nunani kandi exactement arekana tu Rwanda rwadukoreye ibi rwakoze ibi rwagize ubu hagizana ubu bako dutera amakompra arekana n'abantu ayo makompra yakomerekeje sivyo mu rugombo avuga ati kubw'ivyo rero turasavye u Rwanda rufatirwa ibihano timutarufatiye ibihano ira impose arekana gakomeye cyane ni mutarufatira ibihano twebwe turabyikorera urumva twebwe turabyikorera ni kuko ntitugomba kuguma twicaye turorera ngo turire amaboko baguma badusotora none aho gwanka ku Rwanda ruri he
ntibahaye umwanya ambasaderi w'u Rwanda atisobanure kuri ibyo bintu. Wabonye yavuze iki? Yaravuze na dade dudode avuga yarayivuze ya ndirimbo ya mutima yaravuze. Sasa ambasaderi nta gwanko namba afise ku Rwanda. Ego we nta makuru ufise. Shobora kuya mu musinda yawe uza abantu yakira hariya nta makuru ufise. ahubwo nyene n'umuntu asabana n'abantu bose. Ego n'umuntu bo ntarabangura umurundi ngura umunyarwanda ngura umukungu no umwituye akwakira nk'umuntu afise ubuntu. Rero kuvuga ko u Rwanda rutewe none gitangaza cyo bakiriye Kongo ntiyatewe byaratewe ubundi ni bwatewe. Ese FPR Inkotanyi ntiyatewe u Rwanda? Erega nuko avuze ati u Rwanda rutewe nta gitangaza kirimo cyo ati yo niwagira dutera abato birabasha none je nabahusu birabasha niwe yari muri FPR Inkotanyi agatera ubutegetsi bwa Habyarimana niwe karatera ko none genocide ntuzi yuko abanyarwanda iyo hageze mu cyuno bavuga ati abarundi mu batwishe barimo muri ziya ntaye ntoro zirabo nyabatari nkora. Reka mvuga ikintu kimwe ko sibyo mvuga ikintu kimwe. Iyo igicu gikuvye ego umuntu aravuga ati ndabona imvura igomba kugwa niwe abagomba yigwisha wapi nuko aba yabonye igicu impinduka abona ibicu biga bati imvura iragwa. None gasha k'imyaka irenga 30 yariheze twumva Kagame agize yo ibihugu by'abara by'amatsi ibihugu baza biruka bigenze gute mwana wacu kakamucama kirasira inka bagacamubwira ati mpore bakaza tori nk'ijana bagacamuha n'ishumbusho. Nigeze gutanga akarorero Kagame ari nk'aba bavyeyi umugongeye umwana kubera ko abakenye umugongeye umwana gacuputi reka basi ko byashitse umwana wa muganga gapfa mubabari nisanganye n'ukuri reka ndabaha amafaranga yo kumufubisha hama ndabahe n'indishaka babara acavuga ati ndafise kandi kana ndakazana mu kagombe ndafise audio story Kagame ari muri bajya iyo story negeze kuba ndayumva ahubwo nayumva mu wicishije kwa Kagame ariko harukunda yizi ngo yari umutwa burya ngo yari umutwa bamugongeye umwana wa muntu amugonze aravuga ati none ko vyabaye tugire acara amahe abonye amahera meji ngonzane mu 10 nawo umugongo voilà mugandi baza yuko ivyo atari ivyo ahubwo ariko akondi bakora inkuru za basamandari ya kugira ngo bashobore kwigisha. Kagame rameze muri abo yaragira iki yafata abantu biyiwe akaba masakra agaca ko minduru gacha baza ati mpore ishumbusho. Ego ubu rero ntiyarashinga muri Minembwe wabonye byagenze gute? nta wamwumvirije yabaye nk'imbwisoze mu muntu voilà umva abanyamurenge yongeye kwica nyuma yaho hari wamuravye wapi none dushingiye kuri ivyo tugavuga tuti yamara turabona ko Kagame abahora bamuha inguvu atazo bakimuha baramutereranye biboneke ko rero bamwe bahanganye bashobora nabo kumwiganzura cyane gose ko batubeshe byo babisigura ko ariko tugomba kumurasa. Twarabonye ahubwo byataho kwibonekeza ntawo babeshe nibicare ngaho barindire ngo Burundi buzibatira bazobura nibitegura urufu rwabo ku Burundi oya nukuri mugabo ntiruzosiba oya ntiruzosiba ngo nuko tebandi babishe ego ufuka ntiruzosiba no kubona musasangozi turangiza ikiganiro comme conclusion kubijanye onije twagiye turavuga amajambo yagera avugwa nike kintu wo bwira abadukurikiranye canke woho muco kubijanye n'iri jambo ryasanzwe ambasaderi Tiras Nahiraje yashikirije ndetse nabo yibaza bigiye bitandukanye ko nabonye n'abakoresheje imbuga aba barundi bari mu bihugu byo hanze batatse ambasaderi bagomba kuvuga amajambo atariya ibiki nibiki ibyo abarundi dushira ku karangura hari abarundi bari perdi abarundi perdi ya bajye bacuramye bajye bacuramye none bajya bifuza ubutegetsi afise umuntu ho ubutegetsi bajye ushaka bavuga iki ariko barafise abarundi bamaze baza barasoma inkuru zabo ariko ugasanga umengo bariko barazibahana ukuri. Je kintu ngiye kuvuga nigiki turakeneye abategetsi benshi nka ambasaderi Nahiraje turabakeneye cyane bavuga bagaserura ibyifuzo by'abarundi tutabesha na vraiment n'abarundi bangahe bakeneye ku Rwanda rutego
nta none twokungukira mugabo ntibivuze ko ambassadeur akeneye ko Rwanda rutegwa wapi ubavuga ati rutewe nta gitangaza gihari kuko barigwirije abansi natwe abarundi benshi kuko twabonye ko Rwanda gwigwirijwe abansi natwe gwadushize mu bansi bago none rutewe byo tubabaza nivyo tubabaza dukeneye byo tubabaza Rwanda rutewe uno munsi Rwanda rutewe ni bakubita Kagame yazanye intambara bakubita Kagame nyene ntibakubita bene gihugu aruko ni bombo n'abarusanga abene igihugu beshe ari wasize mu buzima kandi batazi ivyo bakubita bajyanye ega bagomba guhindura ubutegetsi aho ni bon muga ari zazinzo gutera ewana kubura nakubwiye bajya bakubiswe imipaka isubira kugurugwa hama bitangwe kuza turaja gutembera mu Rwanda nabo baza tubazimana ku ndagara zacu tubazimana ku mikeke mandarine barazikunda mandarine tukazibahako urumva tukabatembeza ku mabici yacu nivyo abantu tugomba kumva ko tugomba ahubwo apana abategetsi bacu nibumve ko dukeneye abategetsi nka ambassadeur ntahiraja nka nyine icubare basi ndashimiye aba n'abantu ikintu bakivuga uko kiri atagukikiriza kandi ijambo bashikirije bakaryumako bakanarishigikira kandi abarundi bavuze ngo yikuburiye ni kujya no kubona umusangozi tuyaza umunyu utari muto kandi ndazi neza yuko badukurikirana twabarambiye sinzi nyamba ninze barabivuga muri commentaire yuko twabarambiye nuko tabarambiye unkunde ndagushimiye cyane ukanya nijoro rinageze kure nkiri ukicara tugakora ikiganiro tukisanzura atakibazo na kimwe turi muri Capital Garden kandi ndagushimiye cyane nuko akajambo kamwe ko badukurikirana amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndabipfuza amahoro y'Imana cyane kuko abantu twe nta mahoro tugira none abantu nta mahoro tugira none ikindi kandi nuko mwokomeza kudusupportinga mudutera inkunga kubera ko murabona ko ibikorwa dukora si ibikorwa biba byoroshe mugabo kandi n'ibikorwa biba bikenewe cyane ko dushikiriza abantu iterambere ryacu ryotuma hari benshi ducuranura cyane gose tubayeho dufise ibikoresho bigezweho antuka namwe murabona ko byo ari fierté kuri mwebwe mwadufashije no kuri twebwe arafa no ku Burundi bwose kuko urumva babandi bakwiragiza ibinyoma babikora mu mastigateri imbere bagira iki urumva bigira ntuzenya biraha credibility bitangazamakuru byabo nubwo bashikiriza ibinyoma rero twe dushikiriza ukuri gusanga niyo mpamvu mvuga ati mudutere inkunga kabisa badutere inkunga no mbande mudushigikira twujuje abantu 10,000 abantu 10,000 n'abantu benshi cyane ariko rero turashaka 200,000 mu bandanye muyandikisha kugira ngo tubandanye tubaha ibintu byiza kandi bifurize kugira ibihe byiza kugira amagara meza n'amafaranga naho mu bindi biganiro bye bye.